isengesho ryanje nuko ugura amatwi yawe mu buryo bw'imwemo kugira ubashe gutahura no kumva amabanga agiye gutangirwa muri kino kibanza. Ivyo ngiye kuvuga uyu munsi ni bimwe abakino gihe babwizwa kumenya, kandi Yesu yavuze ngo bizobazwa abururunganwe. Nkuko mubizi kungena Imana ikora yisunze umwanya wayo, ikora yisunze ibihe vyayo. Ari kintu birivuga ngo abene Isakari bari bazi kugendereza ibihe, nibo bantu bashoboye kugira ubwo buntu bwo gushobora kumenya ibintu binyegeje mu bihe. Igihe cyose kirafise ico gifise, ico gitegura, igihe cyose kirafise ikintu gitekeye. Uyu munsi ngomba kubabwira cyane mbwira ishengero yuko hari ibihe Yesu yavuze ishengero rizokwinjiramo, ariko ikibabaje ishengero ntigigeze ribimenya. Vyavuzwe Yesu akiriho, nawe yavuze ayo majambo, ariko iyo ndiko ndaraba tujuru n'uyu munsi ndabona ko mu bakozi b'Imana kiracari kinyegezwa. Puta yarabivuze, ariko utabitahura biravana n'ikibanzo burimo, biravana n'inyigisho buri kurahabwa, biravana formation buri kuragirirwa, biravana baguhagarara imbere, biravana kompanyi yawe, biravana bo umarana umwanya naho uteba cyane. Kuko ari ikintu Yesu yabwiye abafarisayo, ariko imbere y'uko ico ndakivuga Imana abanje bwira Daniel amubwira ngo ibi ntivyawe kumenya biki gihe. Yaraje kubona amabanga akomeye, kungena intwaro zizogenda zikurakuranwa, ingoma zogenda ziza, ubwami buzohaguruka, bizoba biriko biraba. Daniel yumva afise amatsiko yo kumenya ivyo bintu kuko yari yabibonye. Mbwa Imana iramubwira ngo matanisha ishashara, vyugare, ntivyawe kumenya biki gihe. Nikuvuga ko Imana yaramubwiye ngo naho urarasenga gute, ijuru ntiryagenye ko bimenywa nawe iki gihe canke abakino gihe. Imana mu yandi majambo yarimubwiye ngo ibi hari abantu vyateguriwe. Ivyo nje kubabwira ni ibintu wateguriwe kera. Numva yamenye amurikiro kibanza. Kubimenya kwawe sinkekeranya, kubimenya kwawe hariho revolt igiye kuba. Kubimenya kwawe hari ikintu urazi, hari ukuri umenya akukanya ibintu vyinshi bigaca bigenda bikurikirana. Kuko ikintu cyane tutigeze tubwigwa imyaka myinshi dutonda mu mashengero, nitwigeze tumenyeshwa iribanga ryuko nta kintu ciza gipfa kuba gutyo nyene. Evenement nziza ntipfa gushika gutyo nyene. Nta muntu apfa kuvyara gutyo nyene. Yasamye nda kugira umwana aze birafata igihe. Nitwigeze tubwigwa yuko ibihe bibi ari byo biza utateguye cyangwa utiteguriye. Umuntu gupfa bishika gutyo nyene. Evenement mbi nizo zidategurwa, ariko evenement nziza nizo mufise ngaha mutegeza kuzitegurira. Ivyo ndiko ndavuga birumvikana. Uko kuri shengero ntigigeze rikumenya, bazi yuko ibintu bishfa kuba gutyo nyene, ariko nababwiye kubizera Imana kandi abantu bimwemu ntazaririho. Kuvuka kwawe siyaza, na umuvyeyi wawe yobera kubwiye ati weda yini twana gushaka, twavuze ko tugarukira ku bana batatu utuzugira kane witayemo. D'abord mama wawe yari sustain, ariko uca witamo nta aza nta accident nta gihamana kibaho.
ikintu ciza ukeneye kubona mu buzima bw'iwawe ubwiza kucitegurira. Uyu munsi amajambo ngiye kubabwira nukungene mutegura ibihe byiza bigiye kubazako. Babantu sinzi ko bari ngaha. Narivuze ivyo ngiye kubabwira uyu munsi nukwitegura ibihe byiza bigiye kuza bikura, sigihe ciza kimwe kigiye kuza. Naje nk'umuvugishwa kubwira ngo sigihe kimwe ciza kigiye kuza, sina bibiri bigiye kuza, sina bitatu bigiye kuza. Guhera ubu ibihe by'ivyiza biragiye gukurakuranwa. Mpameni ya muri cyo kibanza Satana vyanka cyangwa vyemera, isi kuzima vyanka cyangwa vyemera, ibihe vyawe vyiza biragiye gukurakuranwa. Kugira ibihe bibi vyaje bikagushika ko gicurumbuka, uyu munsi wagiye kuhabwa amabanga y'ukungena ibihe vyiza navyo vyitegurira. Mpameni ya muri cyo kibanza Yesu arabwira abigishwa be ngo manuka mu Mana yo hepfo, hari inyana y'indogoba izirize, muyiziture hanyuma muyinzanire. Nimwahura na nyeneyo akababazo muyizanye, mumubwire ngo databuja arayikeneye. Haravuga ngo igihe cy'uko umwana w'umuntu ashimagizwa muri data cyashitse. Ivyamutuma ashimagizwa mu mwanya kanaka byari bizirize. Ivyamutuma yinjira mu bihe vya gloire vyari ahantu vyugaranywe, vyari ahantu bifise ubitegeka. Ariko aratuma ngo genda muyiziture. Uyu munsi naje guzitura inyana z'indogoba ziri ngaha, kuko Yesu arazikeneye kugira ngo azigendereko, yinjirane nazo mu bihe vy'insinzi, mu bihe vy'amashimwe. Ndasura kumva ameni y'abana b'Imana muri cyo kibanza. Kandi yaravuze ngo nibababaza muvuge ngo databuja arakeneye. Ubundi Yesu si wari databuja wayo, yari ifise nyeneyo. Mwavuga kuko iki gihe cyagezwe, kuko iki gihe cyashitse, nyenevyo siwe akiri nyenevyo. Nari ko fise abantu bimwemu bashaka kumva mu buryo bw'imwemu, icyo niko ndavuga narabandanya. Iki gihe cyashitse, abari babifise sibo basura kubifita, abari babijera sibo basura kubijera, abahora babitegeka sibo basura kubitegeka, abahora babifise ku ijambo rya nyuma sibo basura kubigira ku ijambo rya nyuma. Naje kuvuga ko igihe cyawe cyashitse, abari bafise iso bategeka ku buzima bwawe bagiye gutakaza uwo mwanya mu izina rya Yesu. Hari undi mudatabuja wundi yategetse kakugenderako. Yabwiye umwami w'intwara simwe mugiye kubanda ari mugenderako. Igihe mwamugendeyeko kirakwiriye, ariko igihe kirageze aho nanze fata ikibanza nkamugenderako. Mpameri ya muri cyo kibanza, iyo Yesu ariko arakugenderako, iyo Yesu muheze, iyo Yesu muswaye, ubuza rushobora kugenda kumamara bahugenderamwo. Nusura kwakirwa n'abantu bari bakwakira. Hari abantu bari bakirwa n'abantu bo hasi. Nagomba mbwira ngo ibihe byahindutse, abagiye kukwakira n'abanyacubahiro, abagiye kukwakira n'abagiye kugusasira ibitenge. Bijya bitenge muri kino gihe birimo presente na tapis rouge. Mpameni ya muri cyo kibanza mwari muzi abazigenderako, ariko ibihe byahindutse. Abahora bazigenderako se bagiye kubana bazigenderako, hari abandi bagiye kuzigenderako. Hari abantu b'Imana bari muri cyo kibanza ngumva ameni yabo. Wa musomyi wanje afashe Luka mana yanje, Luka 11 ku murongo 29 gushika kuri 51. Turasoma mu izina rya Yesu. Luka 11 ku 49 haravuga ngo nico catumye Imana ivugisha ubwenge bwayo iti nzobatuma kwabo mvugisha n'intumwa, bamwe bo muri bo
bazobica abandi bazobahama ngo amaraso y'abavugishwa n'Imana bose yavishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. mucakaro kandi mwumvirize neza ano majambo arondegwe hinge gatoya. Yesu ariko aratanga igihe, Yesu ariko arasitiwa ama situation n'ama circumstance mu mwanya kanaka. murabe kiro kintu aravuze ngo amaraso yavishijwe kuva agomba vuga icyo gihe n'abagiye kuyabazwa, ariko hari ikintu kimwe ashaka kubereka, ikintu Yesu yashaka kuvuga. aravuze ngo suramo kandi nicyo cyatumye Imana ivugisha ubwenge bwayo iti nzobatuma kwabo mvugisha n'intumwa, bamwe bo muri bo bazobica abandi bazobahama ngo amaraso y'abavugishwa n'Imana bose yavishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. uhereye ku kuremwa kw'isi, uhereye ku kuremwa kw'isi. abakuvuga amaraso ya Abeli, crime ya mbere yabaye mu isi n'igihe bica Abeli. Yesu abivuga arondegwe kuri iki gihe, azorondegwa ayo maraso yavishijwe gushika ku gihe kanaka, azorondegwa kuri iki gihe. mwumvirize neza, uhereye ku maraso ya Abeli, uhereye ubwa mbere na mbere ku maraso ya Abeli. niwe wa mbere yasese wa maraso. mwibuke ko n'uyu munsi amaraso ya Abeli akivuga, amaraso ntapfa, kuko amaraso n'ubuzima. ibi muzo bitahura nkarangaje igicaniro. aravuze ngo amaraso yaseswe kuva ku gihe cya Abeli gushika kurinde kuri Zakariya, ukageza ku maraso ya Zakariya yiciwe hagati y'igicaniro n'ahera h'urusengero, y'igicaniro n'ahera h'urusengero. muri ko murumva aho hantu Yesu ariko aravuga aya maraso. aba bantu b'iki gihe bazobazwa n'amaraso kuva mu gihe cya Abeli gushika kuri Zakariya. Zakariya umuherezi ariwe, mwumvise neza, yabaye nk'umuherezi wa nyuma w'igihe cy'isezerano rya kera. ariko inyuma yiwe hari undi yaje n'uwitwa Yohana Umubatizi. Yesu ntamuvugamo ngaha, puta nawe amaraso yiwe yaraseshwe, ni umuvugishwa w'isezerano rya kera. ariko Yesu avuze ngo ab'iki gihe bazobazwa amaraso yo kuva kuri Abeli ugashyika kuri Zakariya. yiciwe hagati y'igicaniro hamwe n'ahera h'urusengero. yiciwe he? ku gicaniro. turavuga intambara z'ibicaniro. yiciwe hagati y'igicaniro n'ahera hahera. birivuze ngo Yesu yavuze ngo ayo maraso azobazwa b'iki gihe. kubera iki aya Yohana Umubatizi nawe yasese wa maraso Yesu atayaharuyemo? iki ni ikintu umuntu wese abwiza kwiyumvira. nawe ari mu bandi biswe basese wa maraso, ariko Yesu ntamusizemo. avuze ngo ab'iki gihe bazobazwa amaraso kuva kuri Abeli gushika kuri Zakariya. Yohana kubera iki ayiwe batayababaza? mbaza ati tubwire neza ibyo ari byo. vuga uti tubwire neza ibyo ari byo. nicyo gituma naje. mpameri imeze neza. nicyo gituma naje. iki gihe Yesu yavuga no majambo Yohana yari yamaze gupfa. iki gihe Yesu yavuga no majambo Yohana yari yamaze gupfa. muga amaraso yiwe ntayakontabiliza mu maraso azobazwa b'iki gihe. kubera iki Yohana Bibiliya isigurwa na Bibiliya. genda Matayo 11 uhere ku murongo w'indwi. Amen. Imeze neza muri kino kibanza. Amen. Imeze neza muri kino kibanza. uyu munsi turagiye kumenya ibanga ryo guprovoka ibitangaza ku buzima bwacu. Amen. Imeze neza. uyu munsi muragiye kumenya ingene mufoksa inyishu z'ibibazo byanyu, kuko si byose bizova kuba gutyo nyene mu Imana yabivuze. hari ivyo dufoksa, hari ivyo duprovoka, hari ivyo duhotora, hari ivyo dusunika. Amen. Imeze neza muri kino kibanza. abambere batumirwa kwakira umuntu akomeye si abantu basanzwe, n'ibikomangoma.
Muriko muranyumva? Nibikomangoma no mwijuru hari ibikomangoma. Sinifuza ko kukwakira kwawe umunsi wahejere imisoyi wawe uza kwakirwa na bwa bukadogo bw'abamarayika Imana ituma gukubita amakofi ba Herode. Sinkeneye barya. Simukeneye. Muriko muranyumva ibikomangoma. Nawe ugiye hano ukabona n'abantu nyene murayibona nyene bapima ku munzani. Uravuga ati ego kwera Imana uramaye kubaho uyu munsi. Siko bimeze. Siko bimeze. Mabwire nta kintu nakimwe twemvanta ngaha muri nosi. Ivyo mubona ngaha muri nosi ni kopi vyabanje kubaho. Hari abantu Imana yitegereza nekavuga ati you know what, I respect you, ndakubasha. Akaba n'abandi nyene Imana idiringa nabo nyene nk'abene gihugu kuko ntaco bamaze mu bwami bwayo. Iyo umuntu ari umwene gihugu asanzwe ivyo wiwe baza kuvyitwararika bamaje guheza ivy'abandi. Iyo muja gutora amapermi hariya hari ahantu musanga babita ngo muri gwa rubanda n'ahantu bariko barabandana, ahantu bariko barasunikana hariya nta na climatizer iriyo bavuga ivyo bashaka. Mugabira umuntu ari very important, hari ahantu bagucisha kandi ugendayo wenyene baguha umuntu aguherekeza ati degaje teze sivyo degaje hamwe tugenda ahantu hari climatizer. Ntibakubaza ngo urafise provisoire wayiciye. Hari ibibazo batabariza ahantu hamwe hamwe. Ibibazo vyinshi bagenda bababaza ni ibibazo vy'uko nyene muri Yesu ashimwe ndabakunda cyane. Muriko muranyumva? Amen meze neza. Abari ngaha ku munsi w'ejo narababwiye listen, kuba mukuru ngaha mu isi ni ingabire Imana yahaye abantu bose. Ariko ababiba n'abantu babirihira ikiguzi. Ntibavyumvise. Kuba umuntu akomeye ni ingabire Imana yahaye abantu bose. Umbiriza ni ikintu umuntu wari wese afise ko access seulement ni bangahe babishikira nabemera kuri ico kiguzi. Ikiguzi sikindi ni ikintu umuntu wese ashobora kuri. Nukwemera gupfa kuri wewe, nukwemera ukiyanga, nikwemera ukabaho kubw'Imana, nikwemera ugahomba ibindi vyose ugasigarana ivyo ubwami bw'Imana muri. That's it. Hamigikurikira niki? Serve people, korera abantu, itangira abantu. Emera urara amajoro uri kuraganiriza abantu, uri kurasengera abantu. Amen meze neza. Abo mumva bakomesa baza kuri podium bavuga ngo Imana nkoresheje ibi. Hari abantu bamwe ko barazura abantu bapfuye mu bitaro ntabo tuzi. Ntibari muri za protocol no mu basenze n'abantu bafise iryo banga ry'Imana. Ikikugira umuntu akomeye n'ibanga ry'Imana ryamye muri wewe. Ido nato rinyegeze mu mutwaro ufise abandi batazi kufise. Nico namatko ndavuga amarira yawe niko rufunzo kugukomera kwawe. Para amarira kubera ko bagukuye mu kazi sayo. Ayo nayo abanyagihugu. Amarira ndiko ndavuga n'amarira ugira kubw'igihugu cawe. N'amarira ugira pana kuvyawe. Kenshi muze muri Bibiliya ivyacu Imana ntibiza kubiduharurako. Imana iduharura kuvyo twakoze kubw'abandi. Ugira Imana mu ijuru izombaza ngo wigishije umwana wawe hehe ndabiguhembere umwana wawe ivyanje none ntamwigishije neza sije nyene bizongarukako. Muriko muranyumva? Mugabo ubundi mwana atacu dupfana, ubundi mwana ntazi, ubundi mwana atagiriwe amahirwe yuko umuvyeyi amurihira ishure, uwo ni namufata nkamurihira. Ico ni kimazi shize ku gicaniro. Iyo ni imbuto yo gukomera ngaha mwisi. Bama bariko barabaryana imigisha, bama bariko barabaryana gukomera. Ukaneze ngo twaramusenge ngo yarateye imbere. No reka kunezerwa bateye imbere gusa nabo unezerwa nakuri kuratera imbere. Biraryoshe kuko umutwaro ugabanuka. Muriko muranyumva? Ndakene ko muri somene zibiri ndabasiga ahantu namwe bw'inye n'ubwayi mugati umviriza. Sinzova muri nosi atacu ndahakoze. Inosi sinzorisiga uko nayisanze. Ubu umuhigo wawe teza gukora ikintu atamuntu ashoboye gukora ngaha muri nosi. Birashoboka. Somera gatoya. Matayo 11 guhera ku murongo w'indwi haravuga ngo abo bagiye Yesu atangura kubwira ishengero ivya Yohana ati mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega nirenga rihungabanywa n'umuyaga? Mwagiye mu bugaragwa
bugaragwa kuraba ikiriseni. Uyu muntu yaraze agenda mu bugaragwa, mugabo nicyabuze ko mu bugaragwa musangayo kuko hari ikintu yari afise muri we. Hano Yesu ariko arakuza Yohana, ariko aramushyira ahantu abari bazi ko Yohana yabanye umunyantege nke kuko yakekeranije ko Yesu yoba ari we kuko atazi kumutabara. Yesu yabigize express. Nakumira kubwira ngo gera mumbaze kari we cyangwa twitege uyumye hamagaca kiza abantu bagwaye, agahumura impumyi, agakiza amatwi y'ibipfa amatwi, akamugura ibimuga, akeza abanyamibembe, asabwa ati genda mubwire impumyi zirabona, ibipfa amatwi birumva, abasubagira bataba, abanyamibembe barezo, wahirwa uwivyanje bitazotsitara. Iyo ntiyari inyishu Yesu abwiza kumuha. Mwasaze kumubwira ati you know what, igihe cyawe cyaheze, ministeri yanjye iratanguye. Wari warumvise gutegura no kwanonsa ibihe ngiye kwinjiza mu ishengero, rero byaheze, ubu rero ngiye kubandanya. Haleluya, haleluya. Nukuri ukabona atacu uri kuramara, ukabona atacu ubereyeho kubw'Imana, uzoje usaba Imana gutahana kuko niwe abantu ati yo sirakwesha. Umwanya wose uzomara atacu uri kurakorera Imana, numwanya uzogwa, numwanya uzotsitara, numwanya ushobora no kurata ijuru. Mu Mana nta retraite bango, ni muri retraite. Mu Mana retraite na Billy Graham bidagishoboka ashobora guhagarara irapfuma vuga cyangwa kandika izazosigira urunganwe rukurikira. Muri bimwe yasize yaravuze ngo nimba abantu kozi b'Imana bakeneye kurama. Uyu munsi muri statistiques zihari abantu ba mbere bapfa kare n'abantu b'imice ibiri, n'abasirikare n'abakozi b'Imana. Ubundi twebwe esperance de vie sinini nabirivuga ngo zobahaza kuramba sinini kuko muratwica. Iyo duteye imbere mutubwira ko twagiye kubirondera ikuzimu, siko bimeze. Mumbabare siko nabwira mwe muri ngaha, tiko nabwira nabako baranyumviriza bari mu mahanga atandukanye. Nusho kubwira umukristo kurushe hakubwira ati no nico wahamagariwe. Bamwe baratumenasa, harabazi ko batatumenasa. Harigeze kumbwira ngo urasi ko no gufungisha, ndabwira nti nyarutsa ubunyene. Impuzi byo twanjura uraryama mwizo ubundi kirazira. Nuko nyene abakozi Imana abo bace batimba baca ibitimbaye bafata imafu daye nabonye ntibadukunda basiga bazimya amatelefone. Cyesha kuzimya telefone mwijoro, ariko ndatahura n'abazizimya. Muri ko muranyumva? Umunsi umwe umukirisi umwe araza arambwira ngo apote urafise umwanya, ni kubera iki ngo nagomba urantembereza mu modoka yawe. Mbajya gutembereza, ndabaza kubera ko ushaka ko ndagutembereza. Arambwira ngo none si samashikanwa yacu nibigira 10 byacu. Ondire twebwe ntitwemerewe kubaho ubuzima buri epanu. Nicyo gituma abakozi n'abambere bapfa kare. Turashika muhira mwase kufata neza abagore bacu, tugashika bariko baragira iki, bariko baradutuka. Uve mu bahabara bawe mwe musiko turabakozi Imana, ariko ari abagore babakozi Imana bazika abagabo babo bari mu bahabara. Kubera ko nta myanya dufise yo muhira, dufise imyanya yanyu. Nico muca mukora gusa mwubaha twebwe mukanka kubaha abagore bacu, muhamakado twebwe mukibagira abagore bacu, mwandika twebwe. Ariko nagomabwire ngo nimba navuye muhira bitameze neza no ngani sinoza ngo mpagare ngo bigende neza. Ndazi umukozi w'Imana yigeze kundongora muhiriwe bimeze nabi, yarashika kadutuka tuva none twakoze iki. Kubera iki? Ni pressure vanye hari dufakare. Bafi fuwe ni pasteur, umukristo fuwe ni pasteur, uwavyaye ni pasteur. Babonye ifoto umunsi umwe nasize ifoto kuri status na inaryohewe. Narinje mvuye mu mahanga, hanyuma twadukumbura n'umugore turasohoka tuza gufata akayaga. Umwe asaranyandikira ngo ngo abakozi Imana bakinogiye ngo murasaronka imyanya yo ku mabici, mwaje tumishengero ryuzuye intege nke n'ivyaha, hagusenga mwirirwa ku mishanga. Come on, tworamba gute? Yesu avuze ngo amaraso y'abavugishwa azobazwa bikikiye. Singuza Kariya bamwiciye hehe hagati y'igicaniro naherahera, ntibamwiciye muhira, bamwiciye ku gikogwa. Uku niko bimeze muri kino gihe. Benedat nimba mukunda abapasiteri banyu basengeri kurya babisonzeshereze, kurya babwire ko bakunda, babwire ko mubakunda, bahamaka
kado bahezagire batera intege reka kuba gusa muza kubaronde kumufisa ibibazo umunsi umwe sengera umuntu kandi kibazo cyo bashaka kingeze ahantu kuko yarambuza amahoro hanyuma Imana iramwisona yanagarutse no kumbwira umunsi umwe turahura haheze igihe ndamaze mbere ko naguheruse ngo sinakubwiye ngo rega narisura ngo urahagarika gusenga wishuwe uzi ko wasize ku mavi ushobora gukambira ati twishuwe basi dushima Imana abiki gihe iyo bigenze neza hewe turi organize mu ishengero iyo bigenze neza bati pastor tumubwire apotre tumubwire yagize ubwibone hari n'ababona ibyo dukora umviriza hari n'abaza kuraba abo babwiye ko baje kuzimu bo muraraba neza murabe neza umunsi umwe naganiye n'umuntu akomeye mu ishengero rimwe navuze kandi rikomeye ngaha duhurira mu rubanza twicaranye arambwira ati mukozi w'Imana ati burya twarakugendereje turakwiga ati gusanga by'ukuri wahamagawe n'Imana mugabo uwo muntu ari mfise amakuru yabwira abandi bakozi Imana ko mfise ngaha tatuwaje ya drago ari tuma abantu benshi bakira indwara ari tuma abantu benshi baza mu ishengero ivyumvikana ivyo ari karakora n'imyaka afise bavuga ati urya azi kuzima ikimenyamenya muze mugene mu musabe akure muze murabe ngaho ko atari yo drago twicaranye asabira ngo twarakugendereje by'ukuri dusanga warahamagawe n'Imana ayo maslogan nayo dukeneye Yesu avuga ngo abiki gihe bazobazwa amaraso haleluya ariko byongeye ntacyo bitubwiye nimumve ariko navuga ibi muje bati hewe yo erega yaratuntuye hari wigeze kuza arambwira ngo hewe ngo naryohe busha yabonye turi kubona madame ahantu muri restaurant tuvuga ngo hewe ngo cyangwa apotre kivate ngo naryohe busha kumubona ngo ari kumwe na madame wiwe ati kubera urumva shango uheruka kwatura mu ishengero ngo apotre yasambanye ngo biraneze unanize ko baciye bavana mana yanjye ndavuga pastor Kanyanga je nageze natuye ico kintu mu ishengero muratwica biki gihe ngiye cy'intambara aho yaje kudekara officiellement yuko intambara z'ibicano zuguruse aho umuntu azobaho neza kuko yagwanye neza akanesha uguye muri ico gihe samaraso afuye guseseka bazobaza abantu ayo bazobaza igihugu cyabarungitse mpamene yanyikiro kibanza Yohana yaguye ku rugamba umusigaye yaguye ku rugamba muravyubanye n'igihugu cyandosa izo responsabilité parce que yaguye ku rugamba nuwo yarase ku rugamba nibavuga ngo yishe kiretse hari kandi kantu mugabo bariko baragira confrontation akarasa umwansi ntibamuharwa aho Imana sinwe twoca tuyivuga kuko Imana yabwira David listen guhera ubu ndabagawe mu maboko yawe ivuze ngo ndabagawe Imana ndabaguhaye ubice nico gituma David amavuga ngo umpe gutambukira mu maraso y'abansi banje kubera ko ari ku rugamba Yohana yaje kwanonsa ibihe by'intambara Yohana yaje kwanonsa yuko hari undi muntu aze gufata relève izina giwe n'umugabisha w'ingabo z'uhoraho yitwa Yesu Kristo mpamene yawe muri kibanza ababebe spirituel bazi gusa ko Yesu n'umubaje wanje Yesu genda ni bamwe mbati Yesu kamata bizu abona abasivile murambabarira ku rugamba nta mabiza bahari muriko muranyumva no ku rugamba na makode ni rangaje y'intambara avu ibindi bavuga ni urazuramfasha urakansunikira bukebuke ennemi cible à gauche à 9h n'ibintu nk'ivyo kwimva ati 9h ni hehe we arazi cyo bamubwiye ako ndivuga ati obstacle éliminé cible touché niba konjiga bya bifaransa bya bigeri by'abasivili mu gisirikare n'amategeko mpambe nimeze neza nuwananirwa na grammaire mu ishure ageze mu gisirikare nakasura mu gisirikare nta gukasura bibayo ingene bandaba ennemi attrapé
ennemi neutralise. No. Nta byo gukonjiga, nta masuje, Muriko muranyumva? Yohana aza gutegura igihe cy'intambara z'ibicaniro. Cyo tuma amaraso yiwe ntibayarura kimwe n'abandi. Avuga ati aya Yohana ntarimo. Puruta yari yapfuye. Kora ko we yaje mu gihe cyo kuvuga ngo listen, igihe cy'ubutigo kirageze. Pambana. Sekana. Seka, avuga ngo sekaje. Apana sekade. Sekaje. Ibintu byo guseka. Kimwe igicaniro gikora cyangwa inamba z'ibicaniro bimwe bikora mu buzima bwacu ni ikintu ngomba kubabwira uyu munsi. Nugufosa inyishu yawe. Emabwire iyo umuryango wanse kuguruka hari ukuntu bavuga ngo bomora. Sivyo? Umuryango wanse kuguruka dizo nk'umwe habaye incendie. Bakene gutabara ibiri ndani. Nta mwanya bafise wo kurondera ifunguzo ribiki. Bava gute? Bomora. Kubera ko ofete haro ibintu muri kino gihe turi mu nigihe cyo kubomora. Nutabomora ntuzokubaka. Ndabishoma nutabomora ntuzokubaka. Kuko deje uri kurubaka hari abandi bari ko barabomora. Nico gituma Nehemiya yavuze ngo amaboko yacu abiri ukoko kube kwari gufise ikigwanisho ukundi gufise ico kubaka. Ntibasinzira yahereza afise inkota kwitako. Nta mwanya gutakaza bari bafise kuko cyari gihe cy'intambara. Ukeneye kuduga takiguhagarika urabomora kubaka. Kuko nabo nivyo bagukorera. Bubaka kuko bakubomoye. Bazarya kuko bahagukuye. Bakora bijyo bari gukora kuko bakwinya kajyo ko kubikora. Pamela muri cyo kibanza. Guhera mu gihe cya Yohana Mubatizi ubwami bw'Imana barabubandanira. Twinjire mu gihe aho le royaume de Dieu tuyiforsa. Muriko muranyumva? Aya masana yoga mana. Ngoma ndageze kuri akantu kanyuma neza ko ndavuga cyane ndabihore. Hari uvuze ngo ndabihoze. Genda Yosuwa igice cya 5. Kameme ndabakuriza akadoze sivyo? Akadoze kuyu munsi. Ndagakwize sivyo? Yosuwa igice cya 5. Somera ku murongo wa 13. Yosuwa 5 ku 13 turavuga ngo maze Yosuwa ari hafi Yeriko agize ngo arunamura amaso abona umuntu imbere yiwe yasokoye inkota. Abona umuntu imbere yiwe yasokoroye inkota. Umviriza inkota yawe yamisokoroye. Okay, garuka ntacu tubandanya papa Jehova. Ayifashe mu ntoki. Inkota abona umuntu afise inkota igiziki. Umuntu yasokoroye inkota ayifashe mu ntoki. Apana yayibitse. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbega uruje ku ruhande rwacu canke kugwa abansi bacu? Aramwishura atekaye ariko ikinzanye ubu nuko ndumugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Geza ngaho. Yosuwa yiteguye kwataka Jeriko. Jeriko cyari gisagara gikomeye. Jeriko cyari kizitijwe inzitiro z'amabuye. Mani bara cyari gikikujwe n'ibicaniro. Jeriko bari bihagaze ko. Hariko Imana avuga ngo Yosuwa Jeriko ni iwawe. Yosuwa yiteguye kwataka Yeriko. Ako kanya abona umuntu amahagaze imbere. Aramuza ati mon frère, uri kumwe natwe cyangwa nturi kumwe natwe? Nababwiye mu gisirikare hari ibintu ari amakuru batabaza. Yamubajije ngo bite? Urakomeye uvahe? Iwanyu barakomeye. N'inkoko zirakomeye. N'imbata zirakomeye. Imirimo irimbuka. Ivyo ni by'abasivili. Bafise umwanya. Yamajetse umviriza. Uri mu ruhande rwacu n'uri mu ruhande rwacu. Nico kimwe gusa nkeneye kumenya. Nimba uri mu ruhande rwacu menye ngenda kugenza. Nimba utari mu ruhande rwacu menye ngenda kugenza. Nawe mukumisha mbwa ati jewe naje ngoma nampije gatoya ndongoye ingabo z'ijuru.
jewe ndumugabisha yacangwe presenta n'umuhamfonde kasi nakubwira ngo ndi mu ruhande rwawe urakeneye gusa kumenya statu yanje nikizanye jewe ndumugabisha w'ingabo z'uhoraho. Ako kanya Yosuwa avyumvise bati atarasha bugufi arambwira ati kuri inkweto za kuko ahantu uri arahera biswe ngo uyu muntu ntiyari mu mareka asanzwe, uyu muntu yari Kristo Yesu. Aho Imana igeze haca habahera, nico gituma nta mumareka asanzwe yemera ko wiprostene imbere yiwiwe. Uwemera ko ushobora gupfukama aba ari Imana. Nibaza ikibazo, Yesu yaraje gukora iki? Kubera iki aje nk'umugabisha w'ingabo? Ni kubera ko n'urugamba ariho umusirikare yitwa Yosuwa yiteguye gutera igisagara cananiranye. Havuga ati listen, ntukigwanya wenyene, ndaze kugushigikira. Iyo mbonye abantu bari ku rugamba ndaza nifatikanya nabo. Nagomba ndakubwira wowe uri ngaha, igeze uzogwa ntambara z'ibisaniro nuzo bijya bibaza n'umusirima kuri wenyene. Hari umugabisha w'ingabo z'uhoraho, izina ryiwe ni Yesu, ari kumwe nawe n'ingabo ziwe ziri kumwe nawe. Umugabisha w'ingabo z'uhoraho sinasubira kurata urugamba. Aho mbonye urugamba aho niho mbandi pameni meze neza. Dusha urugamba aho niho mbandi, kubera ko nta kindi Yohana Umubatiza yaje gukora, yaje kwanonsa officiel mu gihe cy'intambara. Nuko nta mwanya dufise. Umunsi umwe Yesu arabwira abigishwa biwe, aravuga ngo sinazanywe mu isi n'amahoro, ariko nazanywe n'inkota. Nazanywe n'inkota, nazanywe n'intambara. N'uyu munsi igihe Yohana yamubona ari mu kizinga Patmos, yamubonye ari we mushef supreme w'ingabo, ari wari imbere y'ingabo. Uyu munsi Yesu sakana, Yesu n'umugabisha w'ingabo. Mwanyumvise? N'umugabisha w'ingabo. Haleluya. Havuye ikindi kintu ngo nazanywe no gutumuriro mu isi. What does it mean? Gutumuriro. Umwanya majambo naje kudomeka ibicaniro kugira ngo bikomere, hama bigiriki bifokse imiryango, bifokse kuvyara, bifokse ikanguro, bifokse gukira, bifokse maya. Amen. Ya muri kino kibanza Yesu umunsi muravuga ngo habaye umuntu atatinye Imana, umucamanza agabitanya atatinye Imana kandi hagira udusoni tw'abantu. Umunsi umwe haza umugore umukecuru umupfakazi, haza kumurondera ngo amutunganirize. Luka 18. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo nuko uyo muntu yanka kumwumva, ngo mbwa wa mugore nawe yanka kumwemera karuhuka, amubuza amahoro. Listen, intambara z'ibicaniro zibuza amahoro ubwami bw'Imana. Kuko urumva mwijura guma hari umviriza ugwanaga gwisengesho ryawe turunga amahoro guti kamifo kutwiyokipa ikintu cy'umuntu. Ifo iki kintu tumaze kugikura mu nzira. Hari abandi ko ndabona muri kino kibanza ivyaba Imana igiye gukura mu nzira. Kura ko bamenye kungene bagiye bafosa karamashete. Hivyo ngo gore yamaza misos akamuzigiriza, ndakundi yo time akamugariza. Ndakeneye ko guhera uyu munsi mwigishwa kugariza ijuru kubw'imiryango yanyu. Bana ngo Mana vyase byananiranye. Ugariza ijuru, ugariza ijuru. Muri ko muranyumva? Ugariza ijuru. Mu misi yeza ari ikintu cigeze kuba nagikunze gose, bafata ingingo yuko ari abantu badasubira kuvuza, bahora bavuzwa. Hama abo bantu nabo bamerewe nabi ntibagira ikibavuza. Sinigene biyaranjije, baca baragenda kwa Ntare Rushatsi. Burya buguruye basanga ariho bari abafise ibikanser, abafise amaguru acikaguritse, bararira baranga ati twaje kubwira se barundi none batatugiriye neza tubaye abandi turabarundi barasara. Ako kanya itegeko ryace rihinduka, atunyene hafuma buri bindi mugabo aba bantu bagirirwe neza. Nivyo bihe Yohana yaje kwanonsa, nibihe yuko duforsa base kurengana, forsa kurengana. Muri buka David avuze ngo ndakumbuye amazi y'Bethlehem, yaramaze igihe kinini yakumbuye. Bivuga ngo hari abahizi ba Dawidi bumvise avuze ngo barayakumbuye,
bivuga ngo baca mu ngabo z'abafilisitiya barazimena bavoma ya mazi bayazaniye Dawidi avuga ati ntashobora kunywa hamwe n'uyanywa n'ubanyoye amaraso yawe n'ubanyoye ubuzima bwawe kuko aba bantu gara amazi bashoboye kubayaronka bemeye guheba amagara yawe. Abo nibo bana Imana ikeneye, abo nibo bana nagumabwire ngo bahoza Imana amarira yayo, kuko uyu munsi Imana ikirarundira umuntu umviriza yopfuma yemera agasiga ubuzima bwiwiwe mugabo abandi bakarokoka. Umuntu yemera agaheba nyumviriza neza vya bindi bose bariko bararondera, uravyumva bose bariko barondera kuja hanze n'umunsi mwagenda hanze igihugu kizosigara nande, kizosigara nande. Yana navuga n'umunyamerika w'umugenzi arambwira tuziga amakuru ga apotre ko ibintu by'ubwicanyi biriko biraba kandi bakica birabure. Asharavuga ngo nta kibanza na kimwe ngaha mu isi kiri safe, only in Jesus Christ. Muri Kristo Yesu honyene. Muri Canada barabica, muri Angleterre barabica, muri Etats-Unis barabica. Nta kibanza na kimwe kirimo amahoro atari muri Kristo Yesu. That's it. Muriko muranyumva ejo muze kare, ejo renzo kwinjira gute tubomora, gute tuvyaza inda zatevye kuvuka. Umva date probable bari bambariye yuko azoba ari rosenge turi ro 25. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Kandi uwo mwana atava yarakwitana. Nukuri siko bimeze. Ejo nzobigisha ingene tuvyaza, ejo mwese ndobashira kuri table d'accouchement abatevye kuvyara. Amen. Umuntu afise taburiya y'abaganga ejo azoyinzanira, ejo niyo shaka kwigisha nambaye. Hari umuntu nta muganga ari ngaha, aba docteur muri yego sha ngabo nziza ifitinga maguruke ku maguru yawe. Hallelujah. Utaritse ibiganza vyanyu. Dusenge Imana. Mana turagushimiye kugira neza kwawe, ubwizigirwa bwawe, urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Turagushimiye ko wari uzi ibyo dukeneye, turagushimiye ko wari uzi igihe turimo, turagushimiye kutumenyesha ko mu buryo bweruye intambara yamaze gutangazwa, nta gishobora kuyibuza. Tubwizwa guhangana, nico gihe ubwami bw'Imana buri mu ngaha muri nose. Senge abahungu bawe n'abakobwa bawe Mana, komeza zawe, bahe guteba kubikinyanya Mana, bafashe ikigwanisho cyo kugwanya umwansi, barinde kuruha, barinde imwemu ya harami aho aburandirance mu rugendo arimo, barinde imwemu ya Loti, imwemu ibahumisha ntibabashe kumenya ibihe aho bigeze nico witeze kuri bo mu gihe nk'iki. Ndakwinginze Mana, foja muri bo imwemu y'intambara maze bahagarare mu gihe nk'iki mu izina rya Yesu Kristo, basubiza umwasi mu kibanza bwizwa kubamwo. Paul arandika abwira Roma, arababwira ngo hasigaye gato Satani agafyongerwa munsi y'ibirenge vyanyu,
ndasenze mu izina rya Yesu Satani afite nyererwe munsi y'ibirenge by'abasavyi bawe n'abasavikazi bawe bashagaje kuri uwo musozi mu izina rya Yesu ubwami bwiwe butsindwe we neutralize mu izina rya Yesu Kristo maze ubwami bwawe buheze bwime maze abana bawe binjire mu madestine yawe uzoba ukoze tukomeye amashyi menshi gushima mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu abahezagire